hariho intambara ziriko ziraba nga mu gihugu kibanyi mu gihugu ca Kongo. Dushikiriwe n'umuriro bidukora ko twese ubigize sindabibazwa n'uwabonye yuko ivyo bintu abibazwa. No musi rero hari abarundi benshi badatahura impamvu Uburundi bwarungitse ingabo mu gihugu ca Kongo. Cyumbabaza abarimvyi bacu basubiye muri za ndirimbo zadushaka amahoro. Niyo mpamvu ubona nk'umusirikare wa Kongo yumva urusasu ruriko ruravugira ku birometero 50 gashati nk'uwa komoka. Uza bwo mu nkambi utarabubona niho ukwifuza intambara, kuko abantu usanga bariko baragwana bafise inyungu zabo bwite bariko baraharanira. Rimwe baragira promo y'ikinyoma cyane nk'abahunze mu Burundi mu 2015. La majorité y'abahunze n'abantu bahungishijwe n'itangazamakuru. Abarundi benshi nitwubaha turatinya. Namba uri kuraharanira yuko amategeko yubahirizwa, ubanza kwanza kubaha amategeko bahari. Nama amategeko n'aba yanditse nabi urasaba agahindurwa. 2018 twaratoye ibwizwa shingiro, mugabo abantu batera induru bavuga bati mu Burundi zagomba kwigomeza ku butegetsi, muga ntiyitoje. Birababaje kubona abarundi basenga bavuga bati twe tuzobona Burundi buratewe. Uno munsi byari biryoshe tubona abarundi ari bariko bare exporta umubano mwiza dufise, bereka karorera abandi. Hari abantu bamaze gutubuna imbuga zabo bazigize z'amatangazo yo kubika gushinyagurira abantu, kandi ugasanga ibyo bandika rimwe harimo n'ibinyoma. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi. Ndazi ni benshi mu mazi misi munkurikirana ngaha kuri ino channel ya Simbizi Semavumba. Nabemereye ko sometimes zandaza ngaha tuyaga kuri binabiriya dusangira experience. Muga imbere yuko tuyaga ndagomba ndababwira amateka ikibonobono. Ikibonobono ku bantu bakeneye kugitera barashobora kuja muri koperative ikibonobono oil, kuko ndibaza ni benshi mu bantu bankurikirana amaze kubabwira amateka y'ikibonobono. Mukeneye amadetaye menshi kuvy'ikibonobono no kugira ashobore kuorienta na mu telefone kuri izo numero ziri ngaho 7515 ndashobora kubageza, ndashobora kubabwira amateka yacu, kuko iki kibonobono aya mavuta aribwa nkuko namanda yababwira, amavuta aribwa muga arimo vyinshi, ni nimwe no mu produit yoba exporté. Ikibonobono gikorwamo vyinshi, gikorwamo amabuji, bagikoramwo amavuta y'imoteri, kandi ayandi mateka je namanda yikoresha kenshi. Iyo ufise amadiri uri kurakora ukisiga amavuta y'ikibonobono hari igihe acamo kenshi. Nayo mpamvu iyo ugomba gutangura gukora ikiganiro nkeneye yuko cofasha benshi banza kuyisiga, ndayisiga. Okay, hama rero uno musi nashaka tuyage kutuntu duke. Murazi biri mu karere, murazi neza yuko hariho intambara ziriko ziraba nga mu gihugu kibanyi mu gihugu ca Kongo, kandi izo ntambara tubwi nk'abarundi zikaba zituraba, kuko iyo umuriro uri kurakira ku mubanyi na umwanya muto uravye nawe urashikirwa.
niyo mpamvu acabaho ivyo bita za kizimyamoto. Sorry ama ndakunda rya kajumbu, nari nkumbuye akajumbu kokeje mukozi akanyakireza kuya tuyage nkaba ndiko ndangona ka vin de banane naturel. Izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo, hari abantu benshi barashaka mbona bagomba kugira abasinda bibazwa izi ndaba. Mugumenye yuko dushikiriwe n'umuriro bidukora ko twese. Ubigize sinda bibazwa nuwabonye yuko ivyo bintu bibazwa. Hari umugani kuvuga ati vaut mieux prévenir ko bavuga que guérir. Vyiza nukwikingira ha kwivuza. Ni exemple, hari abantu bavuga bati ndafise uburyo ingora niyaza nzoyivuza, nundi muntu avuga ati ko mbona hajya hamaze gutegwa kijya kiza caje nanje noshikirwa. Bibaza muravyibuka mu bihe vya za covid zande, hari izindi twa nka za Ebola wasanga zize zikagarukira muri Kongo, Burundi ntidushikirwa. Mugane twashikirwa kubera ama mesures de prévention twafata, bigatuma ibiza biherera hiyo. No musi rero hari abarundi benshi badatahura impamvu Uburundi bwarungitse ingabo mu gihugu ca Kongo, ni kugira bwirinde kugwa mu isanganya nk'iryo Kongiremo. Hari utaraho arundi mugani uvuga ati ngo utaraburogwa bavuga ngo yoboya. Umuntu yahunze aratahura impamvu mwanya ku mwanya namanza nkababwira ivy'intambara. Intambara nimbi ibihe twari tugeze mu muziki, twari tugeze mu bihe byo kuririmba amasuje anezereza abantu bagatamba bakabyina karyoherwa bakibagira amastress yandi y'ubuzima. Cyumbabaza abarimvyi bacu basubiye muri za ndirimbo zadushaka amahoro, za shaka ubumwe, ko rusanzwe dufise ayo mahoro, ko dufise ubwo bumwe. Cyumbabaza tubinyazwe kandi tukabinyagwa mugihe tuba turiko turigira basinda bibazo. Ndiko ndabibera muri Kongo nuko usanga n'abakongomani bonyene abene gihugu ba Kongo harimo kugira abasinda bibazo. Niyo mubona nk'umusirikare wa Kongo yumva urusaso ruriko ruravugira ku birometero 50 gashati nkuwa komoka. Twarabanye abasirikare buri ubwato bariza Uvira baja Karembe. Uno musi Uvira hari ingwano za wazalendo na FARDC, bamwe bagomba kwiruka abandi ati guma ngaha tuhotere hamwe. Wajusanga rero wa mutima wo gukunda igihugu hari abantu bamwe bigira basinda bibazwa. Niyo mpamvu tusanga rero nk'umwene gihugu abonye umusirikare yirutse cyabaza umunyagihugu nawe asanzwe yahora kuri utuntu twiwe ivyashara vyiwe, we bisha bigenda gute? Bene wacu kwitwa impunzi si ikintu ciza, nta kintu kiryoshe nko kuba wifitiye igihugu. Biraryoshe kuba ufise igihugu. Nako leta yacu itagira, barabonye yuko guhera mu 2020
2020 kuva Evariste Ndayishimiye agera ku butegetsi harabaye itahuka ry'impunzi nyinshi. Benshi turi kumwe, abo dukirana amadiri, wabaye mu nkambi y'impunzi ahunze urusasu arahaza icyari cy'intambara. Nta muntu n'umwe, umugani wa Mukombozi igihe yaririmba, ari indirimbo bigeze kuririmba muri 2015, avuga ati vuga we yaboneye mu nkambi Mutabira. Uza bwo mu nkambi utarabubona ni ukwifuza intambara. Intambara rero z'ubu rero dusanga ziyobeye kuko abantu usanga bariko baragwana bafise inyungu zabo bwite bariko baraharanira. Rimwe baragira promo y'ikinyoma cyane. Uno munsi hari abantu bakoresha ibinyamakuru mu kudemokariza abantu bakabaca intege. Hari abantu benshi, iyo ndiko ndavuga nk'abahunze mu Burundi mu 2015, la majorité y'abahunze n'abantu bahungishijwe n'itangazamakuru, media zarakavya. C'est vrai, ari ibyo tweko turacamwo, hari ukutumvikana kw'abanyepolitike kwari guhari mu bijanye n'amategeko. Bamwe bavuga bati iki kiringo ni cya kabiri, ubundi ati yego ni cya kabiri mugabo ntihatowe n'abene gihugu mu kiringo cya mbere. Bigasaba yuko urwego twese turi sanse kwizera, urwego rw'ubutungane rufata ingingo kuko nibwo ruba rufise ububasha bwo gusigura ati iyi ngingo ivuga gutya. Ugasanga rero bamwe aburana babiri hagatsinda umwe. Ugasanga rero kutubaha, abarundi benshi nitwubaha turatinya. Ko iyo wubaha urwego uzi neza yuko ari urwego bwizewe ufise ubumenyi muri ibi na biriya, ushiraho intayishize. Sentare ijuje kubahiriza ibashingiro yivuze ati jewe mu byo njejwe sininterpreta amasezerano y'Arusha. Jewe nsoma ibwirizwa shingiro ingene ryanditse. Aho ni kimwe, kubera umucamanza afise ubwigenge bwo kubona ibintu uko baba bibona yishimikije amategeko. Umucamanza yasomye urubanza abonye yuko ati uyu muntu iki kiringo ciwe cya mbere nticyatowe rya suffrage direct y'abene gihugu, mu gihe bavuga yuko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri. Iyo sentare ifashe ingingo ni bibiri, icyo ukora urunguruza urubanza, ntuco ugumuka ukaja mu ibarabara nuko amategeko bavuga. Urunguruza iyo utashimishijwe n'urubanza rwagwaciye. Mugabo uno munsi wasanga abantu benshi bahunze mu 2015 hari ibintu byabaye. Igihe tuko turagera kuri TikTok n'umuntu yitwa Kagenda avuga yuko yahunze ko yagiye muri manifestation mugenga y'Ibujumbura. Ngaha tubana n'abantu benshi cyane bari aribo baje imbere muri manifestation, bari ngaha benshi gose. Mugabo batahuye bavuga bati namba uri kuraharanira yuko amategeko yubahirizwa, ubanza kwanza kubaha amategeko abahari. Nama amategeko n'aba yanditse nabi urasaba agahindurwa.
ni nkuko rero n'abandi barundi nabo batemera yuko amateka ahindurwa ku nyungu zabo. 2018 twaratoye ibwirizwa shingiro, mugabo abantu batera induru bavuga bati Nkurunziza agomba kwigomeza ku butegetsi, muga ntiyitoje. Nivyo abantu bamaze kumenya kwishiramo, yarafise uburenganzira bwo kwitoza. Na rero tuzi tumenya namba dukeneye impinduka, ubanza kwanza kwakira ibyo bihari by'ubufisi ukavyubaha. Abarundi benshi rero turafise akantu ko kutubaha. Okay. Abarundi benshi nitwubaha ahubwo turatinya. Niyo mpamvu y'umuntu ibyabaye byose 2015 kubera la majorité abantu benshi bagiye muri bijya bintu batubaha indongozi, par contre bazitinya, baciye bubahuka bakora ibidakogwa. Nawe uzokumva bafise ivyo biyagiriza bari mu mankambi y'impunzi, bahunze babaje ati we wahunze iki, ngo nahunze amasezerano y'Arusha. N'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro, ko hariho sentare yubahiriza ibwizwa shingiro. Yari yamaze gufata ingingo ivuga ati uno muntu ararekuriwe, wubaha izo ngingo. Hari benshi nabone bagumya kubera bari batahuye ati amategeko yego yamaze gusomwa uko nuko nyene ntabanduka. Jiba gihari urunguruza, sentare yamaze gusoma uravyakira. Mbwara abandi bantu usanga rero bafise inyungu zabo, baca bagenda ukundi. Naho usanga bari mu nkambi z'impunzi, nabo rero ucumva ariko barakwekeza n'izi ntambara za Kongo. Birababaje kubona Abarundi basenga bavuga bati twe tuzobona Burundi buratewe. Ubwo Burundi babufisemo imiryango, bafisemo bene wabo. Hari dernièrement niho ngeze kubona ikintu kigeze guca ngo hari banki mu Bubiligi nambari ya hehe yahagaritse icyitwa Swift. Batadi Swift ni systeme yo kurungikiranira amahera ku mabanki yo hanze n'amabanki y'ino. Hamwe umuntu abari mu Bufaransa akanshira amahera kuri konti yanje ndi Bujumbura, baca mvuga ati none wowe uryohewe yuko iyo systeme yohagarara ihagaze, wowe nyene uri Buraya wahora uyikoresha mu kurungikira abanyu. Hano hari imiryango myinshi tunzwe na diaspora. Abarundi benshi bagiye amanamba kupagasa, usanga ubwira inzu umuntu ashobore kuyiriha, ashobore gufungura, ari uko waba bayamuronkiye $. Ugasanga yakre namwe ati mbwira ko ufise numero de compte ndagushira ko amafaranga. Ngukumva umuntu atamutima agira nibihagarara. Umuntu atamutima ugira ariko arahaye abantu bariko barica abandi. Icoma bagatera Burundi. Nama mbona ama space n'ubundi azusanga ariko space ubunyene. Mwanyeze ndabonye space ivuga ngo abahutu n'abatutsi biyemera. Uno munsi batanguye propaganda z'amacakubiri z'amoko. Bagiye babona yuko Abarundi bariko barankana taco bapfa. Baronka imbarutso
intambara. Mugabo Abarundi b'umutima twaravyanse. Yabaje ko uno munsi umuntu ari muri Canada, ari muri Amerika yasavye ubuhungiro, afise uwaba ari ngaha Bujumbura akeneye ko yojyama akaramuka. Mugabo wari hariya asabira ingorane Burundi abuvuma. Izi ngaruka zose mubona turimo, aya mapenu y'igitoro, kubura amadevize, iva muri abo Barundi nyine atamutima bafise. Hari umuntu yigeze kubaza ati none ku bindi bihugu byo bibaza ataje bifise nibisa, igihugu cyararonka amapu budgetaire, bazokumvisha yuko ikawa, icyayi, amafaranga yova mu ikawa n'icyayi, ipampa nibyo kwira uburyo bwotuma igihugu gikenera amadevize, igihugu gikenera imiti, hari ibintu byinshi byo kubakisha amazu, hari n'injya ziba importe ziva hanze ziza gusahiriza igihugu. Murumva imiceri itongo mu Tanzania ngo imike, no musta uragenda ngaho ukabona inzoga zo muri zaza muzande, inzoga ziva mu bihugu bitandukanye, byose birangurwa n'amafaranga abavuye hanze. Kandi amafaranga ugira aboneke nuko tuba dufise ibintu dushora hanze. Ibyo bintu nabyo bya dushore hanze bisaba yuko mwene gihugu abikreya. Mugabo ko kuri kose mugatinya gukubwira abantu nuko uvuze mukamubwanya. Hari umuntu acavuga none Gasimbi wewe ni ya solution wazanye yotuma amadevize yinjira mu gihugu. Ndibaza uko bigenda kose nta muntu yobiharira. La majorité y'abantu baronka amafaranga ya AdSense, hari vision agenda bafashamo mu Web TV, harinjiza amafaranga menshi, hari muvuma basi uko tungana kose turinjira mu gihugu. Uno musi hari ibihugu ku mwaka usanga byinjiza miliyoni zirenga 10 z'amadolari yaciye muri AdSense, muri Google AdSense. Ni iki gisata cy'ama Web TV. Iyo naho amahoro ariko arahungabana, hari indi migambo umuntu agenda umuntu abageze ko bari mapledo yavuga ati turabe tube eligible, akarere gatekanye. Uno musi akarere ka EAC gashobora gutekana ugasanga turabaye eligible mu karere, mugabo akarere karimwe abarongozi batumvikana, abarongozi badurumbanya umutekano w'akarere. Umva ryari bazokwicarana bavuga bati reka twicare hamwe twiyumvire inyungu rusange, twumvire ku iterambere ry'akarere. Sanga bigoye, kasanga hari ibintu twogera ko ari uko Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, Congo bumvikana ati uno munsi na ibihugu byacu byose, Facebook, TikTok, Instagram, nta mafaranga bitwinjiriza mu bene gihugu iwacu. Tugire gute kugira ibihugu bibe eligible, bakicarana nk'akarere ugasanga hari ubundi buryo birakunze. No munsi umuntu akora ama content akabaho kabeshwaho n'ibintu azarashira ku mbuga, ugasanga no munsi izo mbuga nta mafaranga ziriko zirinjiza. Ugasanga la majorité y'amakuru cyakora amakuru y'ugwanko kwankana za munyankire, intambara za munyankire, gani duje byumviro reka tumwanyisha abantu. Birababaje cyane, birababaje gose. Yaba karere duhuza hari ibintu bishi tuba tugeze, ugasanga izo mbuga zikokeze intambara. Umuntu agasaba finance me kugura ibigwanisho byo kuza kwica bene wabo mubizi, agategura amaplan bafise n'abantu bari ngaha mu gihugu badashobora kudenonsa abo bantu.
abantu bakaraza bakahindaro, abakozi b'ikibi mwarabonye dernièrement abantu bafatanye inkoho basanga bazihawe indaro, bahabwa indaro n'abantu abantu nyine bazi akamaro n'umutekano, bakaza bakubesha yuko umengo umutekano udurumbanye niho ibyo bibazo byawe bica bikemuka. Nta bintu byigera bikemurwa n'idurumbanya ry'umutekano. Umuntu wese akemura ibibazo byo ariko adurumbanije umutekano, umenye yuko ibyo bintu ni by'umwanya muto, umwanya n'umwanya ibyo birasambuka. Umwanya n'umwanya birasambuka. Iterambere ryose nta terambere riva mu kudurumbanya umutekano. Ubundi ko fendo fudurumbanya umutekano biragera ki revolta, harakura ki revolta. Ubutandukane bwacu nibwo bwari butunzi twari dufise. Mukabona abarundi bari hariya na hariya, uno munsi bari bihaye intumbero yo gukokiza amacakubiri, kugabura abantu, akakwereka yuko ikibazo cy'iwabo ari genda giteye. Ugasanga hari ibindi bibazo ari jewe jenyine, usanga ari je responsable wabyo. Akakwereka yuko umengo ibyo bibazo bifise kubera jewe, kandi bari ibibazo byawe personnel, ari wagomba kubikemura, ari wagomba kurondera umuti wabyo. Isi yarahindutse, isi isigaye ihagaze ku kinyoma. Birabaje cyane aho umuntu akubwije ukuri ko mubona yuko ari umwasi wawe, no kwa muganga umubwiza ukuri kugira uvugwe. Hari igihe ugira uvugwe ugira ububabare bwinshi, hari igihe urwaye igihute ukamubwiza ukuri, muganga ati igihute byagenze uko, inkomoko yacu ni igihute ugira gikire bisaba kugifyonda, kandi bagifyonza urababara, ugomba kugira ububabare kubera wemeye kuvugisha ukuri. Ntabwo ububabare bunyuma ugakira. Nuko biba bimeze. Abarundi rero tugiye kwakira ukuri, uno munsi Burundi burakeneye ukuri. Abarundi bakeneye kubaho babayeho baraharira. Hari benshi nzi bamaze guharirana tukabana, twibandanize twibanira. Uno munsi byari biryoshe tubona abarundi aribo bariko barexporta umubano mwiza dufise, bereka karorera abandi, berekana ingene abarundi bashobora kubana, bashobora gufashanya. Uno munsi ndava ngandi ko ndagenda n'amaguru, nabona umuntu ambiye ati ugiye, kubera bazi neza yuko ukwiyunguruza rimwe rimwe bitugora. Urashonje? Akira ikijombo ndagutana ingo uramutse abantu, ingo ino zunguruka. Ikijombo gira bana tiyambo, gira tiyambo. Ndiko ndagira iki? Yenda rero kijombo kiraryoshe. Sawa, twinde rero baguma bayisha ubugari ufungura, sivyo? Wala umvaga bene wacu. Uno munsi abantu bafise ukuri nibo bazi. Hari abantu baryoherwa babona imiduga itonze
ma station kuko ari byo badandaza. Abandi nabo abonye uwundi mugenzi utanze lift, hari abantu n'umunsi basigaye bikikamukiza. Motifu ngo kwigitura kiguza amafaranga menshi, nawe nagaca agenda agaca parika haja gatoza amafaranga, ugasanga imodoka ni ya leta, ibituro ni vya leta, ukabona umushoferi arahagaze araparitse imodoka ya leta reka aratoza amafaranga igihumbi kika mu Kamenge, imodoka yambaye plaque ya leta. Hari abantu basigaye bikikamukiza badandaza ingorane abarundi bafise, baprofita ingorane bafise, akaba arizo badandaza. Kera ikiziga cyabacubashwe mugabo no musi ugisanga ku mbuga. Hari abantu bamaze gutubuna imbuga zabo bazigize z'amatangazo yo kubika gushinyagurira abantu, kandi ugasanga ibyo bandika rimwe haba harimo n'ibinyoma. Birabaje cyane. Bamaze guta ubuntu, bamaze guta ibanga. Mugabo ubu twabahagurukiye. Abarundi bagomba kumenya ukuri kubakiza. Abarundi bagomba kuvugwa bagakira. Nta muntu azongera kudurumbanya Burundi akoresheje ikinyoma. Uno munsi abarundi bakeneye gufungura, bakeneye umutekano n'amahoro, bakeneye umutekano wo mu nda. Uwo nawo ni urugamba rwo kurwana n'inzara, no kurwana n'ubukene. Ivyo tubirimo, uri mu Burundi wese abirimo. Nta murundi abaho atiyungunganya, bose baramaze gutahura akamaro kwiyungunganya. Baramaze gutahura. Mugabo ari abantu bamenyereye kujya bicaye kuva kera, bari barigize abami, baba babagemurira, ugasanga bamugariye muri ibyo. Naho bagomba kubesha abandi. Nabo usanga bayicaye mu Bubirigi atunzwe na aide sociale, agace agomba kumvisha ko nawe uri Umurundi uzojya amahano, uzojya aide sociale. Suko biri. Umurundi ubu adakoze ntafungura. Dusamazwe nta mbonda shinijwe, ibibazo bihari tubisangira twese, nihaze umunezero tuzubamwo twese, ntagire abatubesha, ntagire imitego tugwamwo, tubandeye dufatanye mu nda, tubandeye dufashanye. Ko murabona neza yuko ari abantu bamaze kwiza indi hangiro, bakoresha ama media yabo, mugabo uriko biraboneka neza yuko abo banatanga ubu bafise. Twaramaze kubahinyura, twaramaze kubamenya. Rero iyo ni message nari nkeneye ko dusangira uno munsi, kandi ndazi yuko mwanya ndabayagiye agize yabafashije. Iyi video
murashobora kuyihanahana, kuyiha abana bariya, bisigaye Imana ibahezagire.